Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro amakuru mugezwaho nangiye Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na rimwe. Ni amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mwateguriwe nanje hano kwimbonesha kure yanje Burundi News TV imbonesha kure yemeje kubwa ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva. Ni amakuru atandukanye amakuru mbabwiriza bikuvugwa muri ari byo butegetsi mu mvo za politike abiri kuvugwa mu komine atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi ho babwiriza nyene ibiriko birahavugwa babwiriza reko nyene nibiri kuvuga ku rubuga rw'intambara ubwo ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mbabwiriza nyene nibiri kuvugwa mu ntambara guhuza umutwe twaje ibigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC n'abambari bayo. Reka ndakengurukire wahejeje gufyonda sabone wamanutse hasi kwa jamu komoto ukanditseho sabone ugafyondaho ariko mera ko ndasaba nawe utarayiza gufyonda sabone kwamanuka hasi kwa jamu komoto ukanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone karo komeza dusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana 5 kuri 5 nawe utarafyonda sabone manuka hasi nyine kwa jamu komoto ukanditseho sabone ufyonde ko numara gufyonda kwa jamu ukanditseho sabone urebe no hirya rona ukazojyana ufyonde ko maze vyose nubiheza wibuke kwa dusangiza ndetse no gusharinga inkuru zacu kugira ngo tujye turabasha kubana 5 kuri 5. Mu ngingo nkuru amakuru naguteguriye agiye kwibandaho ndakubwiriza yuko nyene ivyabereye i Bujumbura ko gitewe gikomeye cyane cyaharagabwe ndetse bakatera amagrenade n'amabombe abantu benshi bariko bararira ndetse n'abahakomerekeye ni benshi cyane bariko barasaba ubufasha abandi basaba ko imirwano yohagarara dogera kandi nkubwiriza yuko nagitega mu mugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu c'u Burundi biri kuvuga yuko nyene ngo imbonera kure ziri kwica abantu ataco zinona biri kuvuga ko araheze hafi ukwezi imbonera kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi barakomerekeje cyane Merideci ndakoraniwe vyabereye ku musozi wa Rukoba muri komine w'intara ya Gitega hagati mu Burundi wihohote yaciye ajanywa mu bitaro maze guta ubwenge abakoze iryo bara ntibigeze bakwiranirwa ariko biriko biravuga ko ari imbonera kure abanywanyi umuhari urwaruka CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi ibyicane biriko birabera hano iwacu mu Burundi turaza kugarukaho mu idorido y'amakuru naguteguriye imbwekana none Bujumbura abantu babiri bakomerekeye mu gitero ca grenade yaturitse abantu babiri barakomeretse mu gihe haturitswa grenade kuri uyu w'Imana ku mugoroba wo mu bunywero buri muri zone Kamenge mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ikindi gisasu cari mu bundi bunywero nicaturitse ngayo nguko rero nyene yari amagrenade abiri naho biriko biravuga ko yarashwe n'ibonera kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi ndaza kubikubwira nyene mu makuru naguteguriye cyane mu idonido ndibuze ndagushikiriza. Ituri naho tugarukiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abantu 200 barasambanywijwe ku ngufu mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka Ibuniya. Ishahamwe ry'abakenyezi Sofepad rivuga ko hiyongereye cyane amabi yakorewe abakenyezi Ibuniya ni mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa RDC abashika 199 korewe amabi afatiye ku gitsina muri aya mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba ariko ntacato mudafata iminota 10 cyangwa 15 gusangwa ivire byinshi amatwi yawe atigeze yumva amakuru arambuye mu kanya gato cyane kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wabikaze. Ukaze mu idondo y'amakuru arambuye reka ntangure kuri inkuru ya Gitega iri kuvuga ko imbonera kure ziri gukora ikibi ataco zineho na harimo no
kugandagura abantu abenegihugu b'igihugu cacu c'u Burundi. Haraheze hafi ukwezi Imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi bakomerekeje cane Merideci Ndakoraniye vyabereye ku musozi wa Rukoba muri komine y'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Uwo yahohotewe yaciye ajanywa mu bitaro amaze guta ubwenge. Abakoze iryo bara bo ntibigeze bakwirakwirwa. Ni amakuru nyene mushikirizwa nanjye Bunyoni umugenzi hano kuri Burundi News TV. Ndakoraniwe yahohotewe ahantu Imbonerakure zama zakoreye amabi kenshi nk'uko ababibonye babivuga. Bajanye Ndakoraniwe aho bita kw'Idodero n'ahantu Imbonerakure zihohotera abantu. Yarakubiswe cane kugeza aho ata ubwenge bamukubitiye kumwica baca barigira, niko ababibonye babivuga. Bavuga ko igihe Imbonerakure zari zagiye baciye bagera kugira ngo barabe Ndakoraniwe yari yataye ubwenge adahwa amaraso, basize ari ikiruruma baca barigira, bikavugwa n'ababibonye. Kubw'abanyagihugu uwo mugabo yakubiswe kubera ko yakubise umwana wiwe w'umukobwa yatashe bwije mw'ijoro abavyeyi biwe batazi iyo ari. Ababanyi bavuga ko uwo mukobwa asanzwe ari umunywanyi w'umuhari w'Imbonerakure. Igitangaje nk'uko babivuga niwe yatabaje urwo rwaruka arubarira igihano se yamuhaye. Inakorwa ko naho ico caha cashikirijwe igipolisi, Imbonerakure zigize umugwi w'abantu 10 babikoze ntizakwirakwiranywe. Umwe gusa yitwa Wilson Nduwamahoro yarahagaritswe kwa 16 Ndamukiza aca arekurwa uwo munsi nyene. Modeste Ngendanakumana arongoye umupira wa Rukobo avuga ko ibintu abizi, avuga ko ivyo bintu bifise ibindi vyihishije adashobora gutomora. Ntegekanya kugara iyo dosiye mu kubahuza, niko yasozereye nyene avuga. Numva ko abantu benshi bariko barazira amaherere hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimbwe kandi Bujumbura abantu 2 bakomerekeye mu gitero ca grenade yaturitse. Abantu 2 bakomeretse mu gihe haturitswa grenade kuri uyu w'Imana ku mugoroba mu bunywero buri muri zone Kamenge mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ikindi gisasu cari mu bundi bunywero nicaturitse. N'amakuru nyene mushikirizwa nange Bunyoni umugenzi hano kuri Burundi News TV. Ubwo bunywero bubiri bwose buri kw'ibarabara rya 6 muri zone Kamenge ni muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi. Kubw'ababibonye ivyo bisasu bisa n'ivyaterewe umwanya umwe hari hafi y'isaha 2 z'ijoro. Kubw'amasoko yacu grenade yaturitse yakomerekeje abantu 2 baciye babangukanwa ku bitaro. Indi grenade ntiyaturitse, abantu baciye bahunga ubwo nyene. Ubwo bunywero butandukanijwe n'imetero 5 gusa bivugwa n'abashinga intahe. Abasirikare bararungitswe muri iyo zone inyuma y'iturika ry'ivyo bisasu. Igipolisi n'intwaro ntikivuga ko hoba hari umuntu n'umwe yahagaritswe gushika ubu. Amakuru ataremezwa n'abatoza amakuru wa Burundi News TV avuga ko hakomeretse abantu 7. Naguko rero nyene ibiri kubirabera iniwacu Burundi n'akarorero gusa. Reka nanone ndababwiriza inkuru none riko kuvuga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iri kuba ko muri Ituri abakenyezi 200 n'abakobwa barasambanijwe ku ngufu mu mezi 3 ya mbere y'uwo mwaka. Iboniya ishirahamwe ry'abakenyezi Sofepad rivuga ko hiyongereye cyane amabi yakorerwaga abakenyezi. Iboniya ni mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa RDC. Abashika 119 barakorewe amabi afatiye ku gitsina muri aya mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka.
na makuru nyene mushikirizwa nanjye Bunyoni umugenzi hano kuri Burundi News TV. Ivyo biharuro bitangwa na Noella Arifka umuhuzabikorwa wa Sofepad atomora ko abakorewe ayo mabi benshi ari abana. Mu gice ca mbere c'amezi 3 y'uyu mwaka twaharuye 199 basambanijwe, benshi muri bo bakaba ari abana. N'ibiharuro biteye ubwoba niko yashikirize mu kiganiro yahaye abatoza amakuru ba Burundi News TV, ahamagarira abavyeyi gushiramwo inguvu mu gucungera abana babo. Kubw'icegeranyo c'iryo shirahamwe, ubusambanyi bwabaye ndase muri iyi misi muri komine Mongowaro, agace ka teritwari ya Juku iri ku birometero birenga 80 mu buraruko bwa Bunia, umugwa mukuru wa Ituri. Umutekano muke wibonekeza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ni kimwe mu bituma amabi afatiye ku gitsina yiyongera, niko bivugwa n'amashirahamwe yaho n'abanyagihugu. Nshuti banywanyi bacu mwari muri ko murumviriza, reka dusubikiye ahangaha. Mwese mumeze mbasobe gufyonda sabone niba mutarafyondako, bibutse gufyonda sabone ari kumanuka hasi ko wajambo ko mutwanditse sabone mugafyondako, mwamara gufyonda sabone kandi mukibuka kudusangiza n'ibitekerezo. Amakuru yacu nakagaruka, ndabakunda cyane makagire Imana n'amahera kuri mukoro njema muri ko murumviriza. Ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.